Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze, jewe Janvier Imanirambona mubona, mwumva kandi mumaze kumenyera muri kino kiganiro igitondo gishasha, aho dufise intumbero yo kuganira namwe kw'ijambo twokwifashisha ngo ritubere impamba y'umunsi canke ijambo ry'umunsi, ijambo ryo kuzirikana ko ngo umuntu agirirwa mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro rero, mwebwe bashasha mufunde kwisabona canke subscribe kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV, hanyuma muzohore muronka ibiganiro dusanzwe ducishako kandi tubicishako imisi yose, kiretse iyo vyashitse kumbure nyene imvo zitatuvuyeko zigatuma uwo munsi bidakunda. Murazi ibibazo vy'umuyagankuba, ibibazo vy'ivyuma biraparangana, ugasanga nyene ivyo twifashisha mu gutunganya bino biganiro kumbure ntivyagenze neza, ibintu nyene nk'ivyo. None rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro cacu, ni isengesho uyu muririmbyi tuza kubona yasenze, avugamwo ibintu bitanu yipfuza ku Mana. Ndazi nawe ko ushobora kuba ufise ibintu uriko urasengera wipfuza ko Imana ikugirirako neza. Rero uno muririmbyi turabire hamwe aya majambo y'ibi bintu bitanu yavuze. Ngaha icambere tubona yuko yavuze ngo ngomba ko noba umukristo mu mutima, ngomba ko noba umukristo mu mutima. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero murumva ikintu ca mbere asengeye, asenze avuga ngaha mu gitero ca mbere ko yipfuza kuba umukristo. Vyumvikana yuko kuba umukristo biraronderwa, kandi umuntu ntagarukira ku kuvyipfuza gusa. Arashobora kuvyipfuza ariko ntabishikire canke ntibimukundire, ntibimushobokere. Si bose bavyipfuje kuba bakizwa mugabo vyakundiye, si bose bipfuje kuba abakristo ariko vyakundiye. Bariya abantu twita ngo ni abanyavyaha babohewe mu ngeso mbi izi canke ziriya, uwokurikirana neza yosanga nabo nyene bipfuza guheba ingeso mbi barimo kumbure, ariko ugasanga vyarabananiye. Hariho abavyipfuza, si bose vyonsiro, ariko hariho abavyipfuza bitakundiye n'ubu bitarakundira. Imana yacu nidutabare. Rero muririmbyi birabonekana ko yari yamaze gutahura yuko atari ukuvyipfuza gusa, ariko ko ari urugamba umuntu agwana, kandi muri uko kugwana urwo rugamba agashiramwo n'isengesho, agasaba Imana, akayisenga, akayinginga kugira ngo imushoboze, imuronse kandi imushikane ku kuba umukristo. Imana yacu nidutabare. Kandi uyu mukristo rero ariko avuga ngo nshaka kuba umukristo wo mu mutima, kuko birakunda yuko umuntu aba umukristo wo mu majambo, aba umukristo hariya tukamubona canke no ngaha kumbonesha kure zikorera ku mbuga ngurukanabumenyi, umuntu ukamubona ko ari umukristo agasigura ibintu bikagenda neza, ariko mugabo ingeso ziwe, inyifato ziwe, uko akora, uko yigenza, uko abana n'abandi ugasanga uyu muntu ni umupagani, novuga ngo version X. Imana yacu nidutabara. Rero ngaha uyu muririmbyi ikintu ca mbere asenze avuga ngo Mana, ngomba ko noba umukristo wo mu mutima. Imana yacu nidutabare. Ndemeza neza ko atarabuze ibindi bintu yosengera, nk'uko natwe nibaza ko muri kino gihe usanga mu byo dusengera kino atari cyo kiza imbere. Ugasanga dusengera amaviza, dusengera kumbure kuronka ubuzi bwiza, kuronka imitahe, kuronka ivyashara, kubaka amazu, kuronka amabizinesi dukora, kuronka ingendeshwa, kuronka amatelefone meza no kuronka n'ibindi vyodufasha kubaho neza mu buzima bwacu bwa misi yose. Ariko uyu mutwaro wo kuvuga ngo namaze kumenya neza yuko
umuntu ashobora kuvyipfuza ntibikunde. Uyu mutwaro wo kuvuga ngo namaze kumenya neza yuko bitoroshe kuba umukristo. Ushobora kuba umukristo wo kw'izina gusa, ushobora kuba umukristo wa hariya babona hariya muri korari, mugabo ahandi wapi. Namaze kumenya yuko umuntu ashobora kuba umukristo w'inyuma ku mubiri gusa, abantu bakabona gusa inyuma gutya nyine muntu, mugabo afise ibindi bintu yinyegejemo, kandi ni ukuvuga ngo vyaboze vyanutse mu mutima wiwe. Imana yacu ntidutabare. Rero no muririmbyi asenga avuga ngo Mana, ngomba ko noba umukristo mu mutima. Imana yacu ntidutabare. Mu mutima wanje ndipfuza kuba umukristo. Ndakwinginze ngo ngirire neza unshitse ku kuba umukristo, kandi umukristo wo mu mutima, umukristo wo mu mvugo no mu ngeso no mu nyifato n'ibindi byose twodondagura. Imana yacu ntidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha, igitero ca kabiri yakivuzemo naco nyene uwundi mutwara avuga ngo ngomba yuko nkunda abandi mu mutima. Bya bindi byo mu mutima, apana akarimi gusa, kakandi kavuga inagore kakagororoka, oyayi, ariko ngomba ko mbaho mfise urukundo rushitse rwo mu mutima. Uyu ni umutwaro yasengeye muri ino mitwaro itanu turiko turaraba. Bishoboka yuko nawe canke bishoboka yuko nanje ubwanje nkwiye kuwirabisha ko nkaraba ko uyu mutwaro nanje namaze kuwusengera, wamaze kwishurwa, nawe ukaraba yuko uyu mutwaro wamaze kuwusengera kandi wawishuwe. Imana yacu nidutabare, kuko ijambo ry'Imana ribwira baba ryongera ribwira jewe kugira ngo riduhindure, turigire umunzane, twipime ko turabe yuko dukwije ibiro. Imana yacu nidutabara. Aravuze rero ngo ngomba yuko nkunda abandi mu mutima. Ruba urukundo rutari urw'agahemo, rutari urw'uruheyiheyi, rutari urwo ku munwa gusa, rutari urw'akarimi gusa, ariko ruba urukundo rw'indani mu mutima. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cy'uno munsi, n'ano majambo nizera ko muriko murayumva, kandi nawe ubwawe uri kurayipima ko ngo urabe yuko nawe iri sengesho rivuga. Murazi ko ijambo ry'Imana ryo ryerekana ko Yesu akiri mw'isi yavuze ngo ingabire iruta izindi zose ni urukundo. Nimwakundana niho bazomenya ko muri abigishwa banje, kandi urukundo niryo bwirizwa. Gukundana niryo bwirizwa risumba ayandi yose, kandi ni nayo ngabire isumba izindi zose, urukundo. Murazi yuko n'urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe ruba, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ubw'Imana yasezeraniye umuntu wese yemera kwakira ingabire y'agakiza, ariyo Yesu Kristo. Muri ibyo yavuze ngo ngomba yuko nkunda abandi mu mutima, apana ibyo ku munwa gusa, kuko ibyo ntaho nzobijana, ibyo nta ngero nzobironkera, kandi ibyo si byo wewe ugomba, ariko wewe ugomba ibyo mu mutima. Imana yacu nidutabare. Mu gitero ca gatatu naho yahavuze ikindi kintu ca gatatu, yavuze ngo singomba kuba nka Yuda. Imana yacu nidutabare. Mu mutima singomba kuba nka Yuda, mu mutima. Imana yacu nidutabare. Rero nizera ko amakuru ya Yuda mumaze kuyumva. Murazi ko yari umwe muri za ntumwa 12, ariko mugabo akiyorobeka kuri Yesu, akiyorobeka mu bandi bigishwa 12, ariko afise mu mutima umugambi wo kugurisha Yesu, wamwihera amafaranga, ibintu nyene nk'ibyo. Imana yacu nidutabare. Byerekana yuko rero umuntu ashobora kuba muri groupe kanaka,
biyumvira ngo uyu muntu ni umukristo, ni umukizwa, ni umuntu mwiza, ariko ugasanga uyu muntu ni umutretre, novuga ngo ni maneko, ni inkozi y'ikibi, ni umwasi w'abo bantu bari kumwe. Mu bihe by'intambara w'abantu bose usanga bavuga ngo ni icitso, umuntu yinyegeza mu bandi mugabo ugasanga niwe atanga amakuru, novuga ngo y'ibibera ahari atanga ayo makuru ku bandi, kumva novuga ngo bitwa ngo ni abansi babo. Nyine ibintu by'intambara n'ubwimo n'ibiki, nibaza ko muri ibyo byumvikana. Imana yacu ntidutabara, aravuga ngo singomba kumera nka Yuda yiyorobetse yinyegeza mu bigishwa, kandi ari we mwasi wa Yesu wa mbere agiye kumugurisha. Imana yacu ntidutabara. Aho nta makomanteri maremare tujamwo ngo dusesangure ngo mbega by'ukuri none Yuda uku ububi bwiwe bwari buhagaze ku rugero rungana bwari bumeze gute, ariko mugabo urazi ko ari we yagurishije Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo singomba kumera nka Yuda yagurishije umwami Yesu, jewe ngomba kuba umukristo mu mutima. Yaciye avuga mu gitero ca kane avuga ngo uwo yipfuza kumera nkawe. Yuda yabaye akarorero kabi, umuririmbyi atipfuza kumera nka Yuda, ariko hepfo mu gitero ca kane ari nawo mutwaro ugira kane yavuze uwo yipfuza kumera nkawe. Imana yacu ntidutabara, kuko murabizi neza umuntu ashobora kuba icitegererezo, kugeza abantu bavuga ngo uyu muntu ni exemplaire mu rungano rwacu, mu ntara yacu, mu bo tungana, mu bapromotionnaire twiganye. Imana yacu ntidutabara. Mbere mwibutsa yuko kuri Facebook nasomye umuntu yanditse inkuru iraho avuga kuri, nibaza ko ari Perisax Gateka, umwe yagira gasape, amuvuga ko rero nabonye n'ijambo rivuga ngo ni icitegererezo ngo mu rwaruka rwa none. Imana yacu ntidutabara ngo kubera ibikorwa mvabwenge amaze gushika ko yagiye akora. Uwo nyene batazira ngo ni gasape, ni Perisax Gateka. Ndizera neza ko kumbura ayo mazina yose ndayavuze ko. Rero birashoboka yuko umuntu aba le modèle nako canke akaba exemplaire, akaba umuntu w'akarorero w'urufatiro w'icitegererezo, ariko mugabo kandi biranashoboka yuko umuntu novuga ngo ari icitegererezo kibi, novuga ngo ku buryo uwo mwigana yoba ahisemo kuba umuntu mubi. Imana yacu ntidutabare. Ngaho rero mu gitero ca kane yavuze ngo ngomba yuko mba nka Yesu mu mutima. Imana yacu nihimbaza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu wo guca bugufi, n'ibindi byinshi byagiye biranga Yesu. Nuko rero mu kintu ca kane avuze ngo ngomba yuko mba nka Yesu. Amuntu yo developa akavyagura ingene yasenze yinginga Imana avuga ngo ngomba yuko mera nka Yesu, umutima wari muri we nta caha yakoze, yeyeye n'ibindi ngomba komera nkawe. Imana yacu ntidutabare. Tugomba dusozere rero ku mutwaro wa nyuma yavuze ngo, umutwaro wa gatanu yavuze ngo numva ngomba mpemu yera mu mutima. Imana yacu ntidutabare. Aha rero ibi bintu byose tuvuze harimwo na kino kintu ca gatanu ca mpemu yera, uyu mukristo yasabye ko ibyo bintu yipfuza ko bimubamwo mu mutima, hanyuma ibibogaboga indani mu mutima bikaba ari byo agiranye avuga, bikaba ari byo biseruka inyuma, abantu bose bakabimubona ko. Imana yacu ntidutabare. None rero bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu tuno musi ni hano, ano majambo ya kino kiganiro tuyagarukirije. Wumvise ibintu bitanu uyu muririmbyi yasenze avuga, yavuze ngo ngomba yuko mba umukristo mu mutima, aravuga ngo ngomba yuko nkunda abandi mu mutima, aravuga ngo singomba kumera nka Yuda mu mutima, kandi mu mutima wanje ahubwo nipfuza yuko mba nka Yesu. Ubwa gatanu akavuga ngo
ngomba yuko ndonka mpwemu yera, kuko abarongorwa mpwemu yera bose nibo bana b'Imana. Imana yakuhimbazwa. None twuma dusenga Imana, mbega nawe mu bikorwa ugiye kwirirwamwo uyu munsi, akazi kawe ka misi yose ugiye kwirirwamwo, mbega wumva aya masengesho woyasenga, hariho ico usanze uhajije, hariho ico usanze udafise, hariho ico usanze wobwira Imana ngo Mana, ibi bintu uyu muntu yasenze asaba nanje ndabikeneye, ico bimpa ndonsa bino. Imana yaje dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, n'umuhigwe rero umuntu bino bintu abifise mu mutima, kuko uyu muntu acaba umukunzi w'Imana, akaba hafi y'Imana, kandi Imana irafise ingero itagabanije izogerera abameze batyo. Ariko n'umuhombe umuntu bino bintu bitamuboneka ko atavyafise muri we, kuko uyo muntu urumva nyene hari ico Imana izogerera abameze gutyo, nawe wewe ntazoronka namba. Imana yacu nidutabara. None rero nuko tugomba gusenga Imana, ubwira Imana ico Imana yipfuza. Ntigomba yuko uba mu bahomba, ariko igomba yuko uba mu bantu baronka ico Imana yabasezeraniye. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cane kubw'ano majambo twumvise atubwiye bino bintu bitanu uyu muririmbyi w'umusenzi mugenzi wacu yasenze asaba. Natwe umuntu wese yumvise aya majambo akaba asanze nawe hariho ivyahajije muri bino bitanu tubonye, akaba avuze ngo Mana mbabarira kubw'uko ndabihajije, hanyuma nubindonse kandi ushoboze kubigendana no kuvyamana, noca umugirira neza umutima wose usenze uvuga ngo Mana ngirira neza, Mana ntabara, ndagomba kuba umukizwa, ndagomba kuba umukristo, bimaze iminsi bingora, ariko ntabara uburyo bw'imbabazi kandi ushoboze unshitse ku kuba umukristo mu mutima. Uyu muntu uca umugirira neza, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tusabe tubyizeye, amen.